bamwe barakora ntibahembwe, ahandi bagera guhembwa bagahembwa inkoni, akenshi bagashirwa mu gasho, akenshi bakirukanwa mwijoro bakabura aho barara. Mbere vyarageze n'igihe habaye umukozi ashira umwana muri firigo, abandi barabibara batorokana, mwagiye muvyumva menshi amakuru hirya no hino. Kugira ngo uvure isumbi ubanza kuvura icipfu. Ntibashobora kwirukana abana bo mwibarabara, none ko yavukiye Bujumbura. Hamavukiye Bujumbura kwasekuru hakaba hatabaho, kuko nyina ntiyigeze amujana. Bamufashe nabo mujana mu kigo aronse ngena toroka catoroka, kandi agaruka ahandi nyine bava ngo badugani wabo mudugani wabo gute. Barigeze kubigira kenshi Nyamiramabi zikabashira mu makamyo zikavuga ngo zibadugani wabo, bamusanteri bagacabura aho babajana kubera ntihabaho. Twaragize amatohoza menshi dusanga by'ukuri bajya abana basabiririza, bajya abana bo mwibarabara benshi babyawe nabo bakobwa barera abana bagafatwa ku nguvu n'abantu batandukanye mu kimwe. Harabo byashitse rimwe rimwe ugasanga bafashe ku nguvu n'abakoresha babo, abo bavukana nabo bakoresha, ahandi n'abakozi bagenzi bo bakorana, ahandi birukanwe mwijoro bahura n'ivyo byabo. Nta muntu yosiga umwana w'amezi 5 canke w'umwaka ngo aje gutunganya akazi k'igihugu cakazi ka societe kanaka cyashirema kanaka umwana yamusize mu nzu. Nta muntu yobaze kwaza gukora ntashikafungura, ntiyokora ntivyokunda. Ahubwo benje navuze nti bwari kwa nk'ubushanganje bwo kwivuna inzara bukaba buriho bukontorogwa, mugabo rero ntaco. N'ubundi twe dukora nk'abaganga, kuko abaganga baravura izindi ngwara, muga natwe abakozi bo mu nzu turafise ingwara ituvura atwose tuvuye atawundi yoshobora kuyivura. No mu giterambere ry'umutekano w'igihugu abakozi bo mu nzu barafise mu ruhara. Ico naco mukimenye, harabahora bacihendako, kuko abakozi bo mu nzu ibibera mu gihugu byose barabibona kandi barabizi. Jene twarishara Imana irambona kabasanzwe seruka imbere y'amategeko, urunani rurikiwemo n'amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu be n'amashirahamwe y'abakoresha gutwa Katede Burundi, Collectif des Associations de Travail Domestique et des Employés du Burundi. Ku byukuri mufashiki abakozi, mufashika abakoresha? Twebwe ico dufasha abakozi nico dufasha abakoresha, novuga yuko nibo bifasha, kuko n'abakozi n'abakoresha ubwabo bagiye hamwe kugira ngo batore inyishu ku bibazo bisanzwe bihari hagati y'abakozi n'abakoresha nyene. Twabwiye yuko aha ni mu runani bita Katede Burundi, none ruhuza amashirahamwe y'abakozi bo mu nzu rugahuza n'amashirahamwe y'abakoresha. No kuvuga yuko abakozi bo mu nzu baragiye hamwe, baja hamwe mu ntumbero yuko babona yuko bari babangamiwe n'ibintu bitandukanye mu bijanye n'akazi kabo. Hamwe barakora ntibahembwe, ahandi bagera guhembwa bagahembwa inkoni, akenshi bagashirwa mu gasho, akenshi bakirukanwa mwijoro bakabura aho barara, bamwe bakarana n'abatimbayi, bandi bagafatwa ku nguvu n'abandi bantu uko bagiye kurara mu bijya bizo by'amashantiye byaheze. Ugaca usanga akenshi imbere batwara n'inda batifuza zaciye muri ubwo buryo, abo bana bagahinduka bakabavutse mu kwabo bakozi bakabana bo mwibarabara, akandi kenshi naho bakaba bandi basabiririza. Rero akenshi naho bagafungishwa bahoga ubusa, ugasanga nk'umuntu yafunzwe aca mu mpimba azira isahani yamenetse canke azira ifurusheti. Ivyo rero muri kahise nibwo vyatumye abakozi bo mu nzu bashinga amashirahamwe, ariko kandi abakoresha nabo barashinze ishirahamwe bivanye n'ingene bagenda ku kazi, bagasanga abakozi bo mu nzu babivye urukomba amazi. Mbere vyarageze n'igihe habaye umukozi ashira umwana muri firigo, abandi barabibara batorokana, mwagiye muvyumva menshi amakuru hirya no hino. Rero abakoresha nabo baravuze yuko bakorerwa ikibi nabo bakozi. Nivyo rero vyatumye abakozi bo mu nzu bashinga amashirahamwe aremerwa n'amategeko, n'abakoresha nabo ne barashinga ishirahamwe aremerwa n'amategeko. Tuca tubona rero ko abakozi nabo mu nzu n'abakoresha ayo mashirahamwe yoja hamwe. Naho urunani rwavukiye rero hari mu ntumbero kugira ibibazo abakozi bategwa n'abakoresha bitogwa inyishu abakoresha barimo, n'ibibazo abakoresha bategwa n'abakozi bitogwe inyishu abo bakozi barimo. Muri rusange rero nabo bakozi n'abakoresha bagiye hamwe kugira ngo bafashanye bongere batore ibibazo kuri izo mpande zimwe. Amategeko agenga abakozi n'akazi yerekanywa yuko umukozi uwo ari we wese biba byiza yuko bafise amasezerano. Abakozi bahurikiye muri uru runani murongoye boba bakora bisanzuye bafise ayo masezerano? Ngaha mu gihugu c'u Burundi hariho utubazo tumwe tumwe tutaratora inyishu. Akarorero, Uburundi bwarateye igikumu ku itegeko rya OIT iyo bita Convention 189 ivuga ku bijanye n'abakozi bo mu nzu, ariko inama nshinga amateka y'u Burundi ntabwo yakoranye ngo y'igitegeko iryo gitegeko igemeze. Ico ni kimwe. Ica kabiri, hariho Convention 180 ya OIT nyene ivuga ku bijanye no gukoresha abana. Iyo nayone Uburundi bwarayiteye ko igikumu
mbere wanashaka no mu Burundi iremezwa, ariko hari igihaze muri yo, haraheze amategeko d'application, ico twokwita amategeko merekeza aza guherekeza iryo tegeko kugira ngo rije mu ngiro. Ni nk'ibyo rero muhejeje kuvuga n'amashikanganje y'u Burundi yalize kubijanye n'igitabo gishasha kigenga abakozi n'akazi, hanyuma abakozi bo mu nzu barashirwa muri ico gitabo, kandi iryo tegeko n'amashikanganje yandibaza yaciye iraryemeza, inama nshinga amateka n'ahihuza amateka bararyemeje, nyine icubahiro umukuru w'igihugu arateraho igikumu. Naho habwa ibyo byose mwari mubajije, ariko uca usanga hari ikindi kintu gikenye, ikintu bita amategeko mperekeza ashobora gutuma iryo tegeko rija mu ngiro. Kuko itegeko iyo rigiyeho hama ntihaje hajaho amategeko mperekeza, iryo tegeko ntibikunda ko rija mu ngiro, kubera ntibibasiguye neza ingene rizoja mu ngiro, kwaco yongera hasigurwe utorishira mu ngiro igihano azohabwa. Naho ruco usanga itegeko ririho, mugabo gacu usanga ku bakozi ntaco riko rirafasha, kandi no ku bakoresha ntaco riko rirafasha, kandi ryarigeza ku mpande zose, haba ku bakozi haba no ku bakoresha. Rero hariho umugwi uhurikiwemwo na leta, ugahurikirwamwo n'abaserukira abakozi n'abaserukira abakoresha, bariko bariga na cane ibijanye na rya tegeko rya secteur informel, ingene ryoja mu ngiro, ingene vyogenza. Ariko rero iyo hageze kuri iki kintu c'abakozi bo mu nzu, abantu bose umenga barasha. Hageze kwica abakozi bo mu nzu, umwe wese n'ababa bariko bariga ayo mategeko harahaco yibuka ko muhira mufise, yibutse ko muhira mufise, ugaca usanga nk'itegeko mu bisanzwe nyene icubahiro umukuru w'igihugu amaze gutera igikumu ku itegeko kanaka canke ku gitabo kanaka, ibiba vyari muri ico gitabo ubushikiranganji bubijejwe bwaca bunyarutsa be n'inzego zibijejwe kugira ngo iyo tegeko rije mu ngiro. Kuko rero uravye igihe giheze ico gitabo kigenga abakozi n'akazi kivuze ku vyerekeye abakozi bo mu nzu, mugabo novuga yuko atantambwe iratera ku bijanye n'abo bakozi canke ku bijanye na texte d'application ryategeko mperekeza ryoza rivuga ku ico c'amasezerano ku bijanye n'abakozi bo mu nzu. Naho uco usanga rero hagenda haraba utubazo, ugaca usanga n'abariko baravyiga bakwega amaguru batihuta. Twebwe tukavuga tuti igituma ivyo bibaho nuko bataba bashizemo abantu nyezina basanzwe barakoza ako kazi, canke basanzwe bakora ako kazi, bagaca novuga haba kubasuzugura, bakabona kumenga mu kwiga amategeko ntiboshigwamwo. Iyo rero umuntu ariko hari igitegeko ryawe utarimwo muri rusangi, n'ivyo kwigira ntibiba vyiza. Naho tuvuga rero naho vyoshika bakavyiga batatumiye abo vyega, abasanzwe barakoza ako kazi, abasanzwe bagakora, ayo mategeko naho yosohoka adakwije ibisabwa n'amategeko. Nuko twebwe tuvyumva. Uko wiki ku ruhande ga bamwe bwe muserukira abakozi n'abakoresha, mubona hari hico mwebwe mwokora canke abo bakozi nyene bokora kugira ngo kumbure bisabire ivyo byo wabigenda bibura kugira ngo leta nayo ishobore kuvyumva? Ivyo bintu nkunda guhaye akaroro kwicuvuze c'igihugu cyahombera. Nk'iyo umukozi akuwe ruguru aba ari umwana w'igihugu, agakurwa mu ishure n'umukoresha akamuzana i Bujumbura akamukoresha akazi ko mu nzu, ari umwana w'umukobwa naba ari umuminere canke naho yobakuze i Bujumbura nta nshuti abafiseyo, nta bene wabo nta bavyarawe, agaca mwirukana saa 4 y'ijoro. Saa 4 y'ijoro agaca aja kurarana n'abana bo mwibarabara, agaca arangura amabanga mpuzabitsina ku nguvu kuko yafashwe ku nguvu, agaca twarinda. Hari n'ahaca gwana ingwara zifatira mu bihunga vy'irondoka. Uwo mwana avutse kuko adashoboye kumutunga kandi adashobora gusubira iwabo, nibamuca usanga bakotejejwe bagiye gusabishwa. Jewe narigeze kubibwira n'uwariye arongoye igisagara ca Bujumbura ico gihe, barya abana bo mwibarabara barigeze kuganira nabo, barya bamayibobo 90% burya bavuka i Bujumbura muga ntibasekuru wabo ntibaraha i Bujumbura. 90% muramanyesha makuru murazogenda mu baganiriza, 90% bavyagwa na babantu bakora akazi ko mu nzu. Agatwara inda, iyo nda ntayitwarira ku kazi ntibikunda, agiye iwabo baca bamuturubika ntibishoboka, agahitamo kuguma yerera ngaha mu gisagara. Uwo mwana yamuvyara, ugaca usanga uwo mukobwa afite umutahi w'ibihumbi 10, ikiro c'imyumbati n'ikiro c'ibiyoba. Mu kiro c'imyumbati n'ikiro c'ibiyoba wewe wumva woshobora gutunga mu muryango bigakunda? Ntibikunda. Benshi muri bo baca bicuruza, bagakora bwabuzi bw'uburaya kugira ngo ico kiro c'ibiyoba n'ikiro c'imyumbati yacuruje akaronka ivyo 5,000 na rasiyo ntirimwo, aronka yo kuzoriha inzu, aronka yo kuzogira gute? Mugabo aba yabikwegemo atabishaka.
bajya abana bose rero bavutse muri ubwo buryo nta bundi buzima babamo ko ntibaja kw'ishure ntibishoboka ubuzima bajamo ni bwa buzima bw'abana bo mwibarabara rero bajeje intwaro nabone bo bitahura kugira ngo uvure isumbi ubanza kuvura icivako ntibashobora kwirukana abana bo mwibarabara none ko yavukiye Bujumbura hamavukiye Bujumbura kwa sekuru hakaba hatabaho kuko nyina ntiyigeze amujana bamufashe nabo mujana mu kigo aronse ngena toroka catoroka kandi agaruka ahandi bava ngo badugani wabo mudugani wabo gute barigeze kubigira kenshi Nyamiramabi zikabashira mu makamyo zikavuga ngo zibadugani wabo bamusanteri bagacabura aho babajana kubera ntihabaho uriko uravyumva n'ubu rero barashizeho ikigo ikarusi na hehe n'ahandi mugabana benshi usanga baragiye abandi bakagaruka rero muri rusangi iki ni kibazo gikomeye leta y'u Burundi itegezwa kubanza kwiga abo bantu bavuye he hakabanza gutunganywa iryo soko bavamwo nyamara gutunganywa rero bakabona rero gukurwa mwibarabara nuko rero tuvyumva twebwe kandi niko tubibona ko twaragize amatohoza menshi dusanga by'ukuri bajya abana basabiririza bajya abana bo mwibarabara benshi bavyawe nabo bakobwa barera abana bagafatwa ku nguvu n'abantu batandukanye mo kimwe harabo byashitse rimwe rimwe ugasanga bafashe ku nguvu n'abakoresha babo ahandi abo bavukana nabo bakoresha ahandi n'abakozi bagenzi bo bakorana ahandi birukanwe mwijoro bahura n'ivyo vyago ni ikintu gikomeye rero uburundi bugifashe nk'ikintu gisanzwe muri kazoza kizoshobora gusubiza imbere iterambere ry'igihugu mbere kigatuma n'ingenzi ziza mu Burundi zabona ko igihugu kitameze neza kubera abantu bagomba biyerereza muri ubwo buryo bavuye aho hantu twahejeje kudondagura bona nshaka sabigeme bicuruza bose kuko abo onyi kuko rega nabajya bigeme bicuruza bari kuyinshi harabicuruza ari VIP hari n'abandi usanga birirwa mu bari bw'urugombo usanga bahagaze hajya ku mapave mu Kamenge babaha 3,000 babaha 5,000 90% usanga arabo bahora bakora akazi ko mu nzu twebwe rero ico twakoze ni centre d'accueil mubona mwashitsemo ngaha niyo twashizeho kugira ngo umuntu ahuye n'ivyo vyago bakamwirukana mwijoro aho kugenda ngo agende gusaba indaro abakozi bagenzi babo aje kurana n'abanyezamu ereka barana mwizo mpangu nyene umukozi mugenzi we bahereranije acamubwira ati nabuze aho ndara agacamuraza munyegeje kugira ngo ntibaje muri ivyo ico gituma nabona hariyo iyi centre d'accueil ishobora kwakira abigeme n'abahungu mugabo iragabuyemo kubiri hariho uruhande rwakira abigeme hariho uruhande rwakira abahungu ni mu ntumbero yo kugira ngo dukinge ayo mabi baronka aho barara baronse aho barara ibizomushikira rero yavyijanye mu gatari impanuka yagize aho onye bizoba byumvikana mumenye ko munyakabiga ya gatatu quartier imwe twe twigeze kugira ibiharuro tugasanga hagati mu kwezi kwa 4 no mu kwezi kw'icenda hatwaye abakobwa inda 29 muri quartier imwe bose babakozi bo mu nzu tukaca dusanga mu 29 27 bose nabirukamwe mwijoro n'abakoresha babo baca batwarinda muri ubwo buryo icurumva ko ari kibazo kibabaje cyane mbere twagiye gufata ingingo twebwe ubu abakoresha bazoza barirukana abakozi mwijoro babakuye ruguru kuko umukozi yaje gukora ku murango mwirukane ku murango abo twafashe umugambi twashizeho n'umwavoka ngaha bazoza turabitwarira tubashira imbere y'Inyamiramabi kuko nabagize ba nabi bagaca buzura mwibarabara muri ubwo buryo ubwo nyene ingorane ziba zishitse ku gihugu no kwisura ryacu zikaba zishitse mu muryango w'uwo muntu abo bantu baba bakwiye guhana rero biragoye mu gihe atategeko rivuga neza ingene umuntu ashobora guhanwa ni kimwe nariko ndavuga aha rero twebwe mbere dutera kama impande zibiri gusa mbere ni rumwe ni leta ni nyene cyubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi n'umushanganje w'akazi mbere naho novuga ni inama nshinga amateka kuko mu gihe inama nshinga amateka yamaze kwemeza itegeko umukuru w'igihugu agatera ku gikumu hanyuma umushanganje w'akazi ajeje kubishira mu ngiro bakaja hamwe bagashiraho komisiyo nabo babisangiye iryo tegeko ntirije mu ngiro ico gihe murumva yuko ntibihesha iteka igihugu kandi bisubize nyuma igihugu kuko umukuru w'igihugu ntashobora gutera igikumu ku kintu atabona aho gifitiye kamaro abarundi n'abarundi kazi amaze kugitera ku igikumu rero ari se barundi imigwi bijeje bategezwa gucikorana igaca inyarukije ayo mategeko n'amategeko mperekeza yose akora ku ico kintu agaca aja mu ngiro kandi aho rero bagahamagara bene vyo none nk'ubu nko mu gihe bogenda bakabivugana abakozi bo mu nzu tutarimwo mu bantu bize iryo tegeko bazoriza nje dukoma induru rero tubatinye n'icubahiro umukuru w'igihugu c'u Burundi rya tegeko wasinya ryagomba kugirira akamaro abakozi n'abakoresha barigubanye bagiga bonyene bagize bonyene abakozi tutarimo numva bica bitera ingorane cese nakubiye ko ndi umukozi wo mu nzu
Nabwiye ko ndi umukozi wo mu nzu, je naragiye ku ishure ndaca mu bintu bitandukanye biranka, ndakora akazi ko mu nzu ndasubira ku ishure ndasubira ndaja mu bindi. Muri make rero je ndi umukozi wo mu nzu. Mu gihe ndi umukozi wo mu nzu rero urumva ntibigoye ko abakozi bo mu nzu bonshikira, kubera turazinanye kandi ndababwira uwayirayeko ibibazo bahura navyo sivyo mvuga numvise, nibyo nabayemo nakabakavye. Rero abakozi bo mu nzu twarashizeho abaserukira abandi ku rwego rw'intara, ku rwego rw'amakomine, nka mu gisagara ca Bujumbura ku rwego rw'amakartie, mbere ubu turiko turashira ku rwego rw'amabarabara. Nyuma yaho mbere twatanguye gushinga n'abaserukira abandi ku nzu 10. No kuvuga rero yuko abakozi bo mu nzu gutanga inkuru no kuzimenya biroroshe gose. No kuvuga yuko mbere tugomba kuzoshinga gushika ku nzu 5, ku buryo inzu 5 zose tuba dufite umukozi wo mu nzu aserukira abo bakozi bo mu nzu mwizo nzu 5. Ego hama abajeje intwaro nabo dukorana neza, abajeje intwaro baba banyumba 10 baba chef de quartier dukorana neza cyane, baraganira nabo bakozi kandi natwe baratuganiriza turaganira. Rero biroroshe, inkuru iroroshe, ikintu kibereye kwibarabara twe biroroshe mu 30 kuba tukimenye biciye kwabo bakozi bo mu nzu nyene bagenzi bacu. Urumva rero nkuko nashikaye ndabibabwira, uru runani ruriho mu ntumbero nyamukuru kugira ngo ibibazo abakozi bo mu nzu bagira bahohoterwa nabo bakoresha kuko umenga bari muri position de faiblesse, abakoresha akaba muri position de force. Ubu tugeze ku ntambwe umukozi wo mu nzu yarenganijwe, atabakozi bo mu nzu babango bagomba bagumuke ngo bagomba bagira induru ngo twarenganijwe, ahubwo bajya bakoresha bo nyene aribo baca bahaguruka bagaca bitwarira uwo mukoresha mugenzi wabo bati wadutesheje isoni, bakegeranya ivyemezo vyose. Mbere uwo mukoresha yaja kuburana agaca asanga abakoresha bagenzi we nibo bariko baraza kumusura muri sentare canke imbere y'inyamiramabi. Niyo ntambwe tugeze, kurumva ko tugeze ku ntambwe nziza cane. Tugeze ku yindi ntambwe kandi umukozi wo mu nzu ashobora kwiba, umukoresha akava ku kazi asanga abakozi bo mu nzu bagenzi we bamufashe, turizeye asanga ari mu nyamiramabi. Turizeye rero yuko icari carabuze burya cari ikiganiro mu kazi. Urabona yuko travail domestique ni secteur informel, ntaba ikiyago nticakunda umukozi wamusanga afite ivyapfa n'umukoresha. Buro harabayo cadre de dialogue ngaha muri katede, urumva n'ahantu abakoresha bitura n'ahantu abakozi bitura. Twebwe mbere turatumira amanama y'abakozi, tugatumira n'amanama y'abakoresha, ahandi naho tukavuga tuti ubu tugomba dutegure ikintu kimeze nkateye abakozi n'abakoresha bahure baganire bari kumwe. Urumva rero barisanzura, abakozi bakavuga ibibazo bategwa n'abakoresha, n'abakoresha bakavuga ibibazo bategwa n'abakozi, turadutora umuti turi hamwe. Turizera yuko muri kazoza kari imbere mu bigambi dufise, umukoresha wese yarazi yuko yorenganya umukozi kwakunda akamukubita, akamukoresha ntamuhembe, akanyegeza ibintu kugira ntamuhembe, yisunze yuko acagenda. Ubu n'inyamiramabi zirabitahura gose, abajejwe intwara ajejwe ubutunganira bitahura. Nayo kera kuja gufungisha umukozi kwa ntujana amahera kuri banki, kwari kumujana ati mbikira muzogaruka kumuraba, ukazusanga umupeje arabiyitse. Mugabo muri izi ntwaro turimo vraiment turabishima ko atari ko bimeze. Uzi ko bimeze, umuntu umukoresha byihenze ko akavuga ati uyu muntu ni mumumbike, inyamiramabi amubwira to yasuko bimeze, atamase ya kera ntagihe mu rutaro canga hatubumvirize mu burane. Ivyo nabyo turabishima. Nabwiye ko Burundi bwateye igikumu ku itegeko mpuzamakungu ni convention 182 de l'OIT. Iyo nayo irafite ivyivuga ku bijanye n'ihohotera ryo gukoresha abana, ariko kandi nababwiye yuko hacabura amategeko mperekeza yo guhana uwo muntu yamukoresheje. Ni ukuvuga rero bajya abana batembereza amagi, bajya abana batembereza ibiyoba, twebwe turabakurikirana kuko mu masitati yacu biravugwamwo, mugabo ntitubaharura nk'abakozi, kuko umukozi akuze turamukurikirana, yaza ngaha mu kigo tukamwakira, tukamwigisha, abakoresha bakamutora bakamushyira ku kazi. Mugabo ku mwana siko bigenda. Umwana ahubwo iyo bikunze ko ava kwako kazi bice mbere kunyigisho tuba twahaye uwo mukoresha canke ryashirahamwe ry'abakoresha ryahaye uwo mukoresha, kuko twabimenye turashikaho tugashikaho mbere siko tubanza gushikaho, habanza gushikaho ryashirahamwe nababwira gitwa AET de Burundi, Association des employeurs de travail domestique du Burundi, kuko naryo mu byo giyemeje ryariyemeje ibintu byo kugwanya abakoresha bagenzi b'abakoresha abana. Ikamubwira ati turabakoresha bagenzawe nk'impanuro, twifuza ko uyu mwana utomukoresha kubera igihugu cy'u Burundi mu mategeko cyateye igihugu ntikivyemera. Bakaganira, bibaye ngombwa natwe tugashika nk'urunani mu kiyago. Abakoresha rero benshi baramaze kubitahura, bacasana impanuro y'ingene bo bigenza. Abo bana rero tubazanye ngaha
benshi twarasubije ku ishure tuca duhiga abavyeyi babo, duhiza abavyeyi babo tukabereka yuko uwo mwana bitokunda yuko akora akazi ko ntarakwiza imyaka kazoza kiwe bariko barakica. Hariho rero ikibazo gica kiba iyo twasanze ari umwana ku ishure byari bimeze neza, abantu banyishura tuje hamwe tugashira uburyo hamwe, uwo mwana tuba tumusubiza iwabo agasubira ku ishure, abavyeyi tukamufasha kugura amakaye. Hari uwundi nawe usanga atigeze aca no mw'ishure mugo mwibi bihe turimwo kuva leta ihari itanguye kwigisha abana ku buntu, abo bana ntibakibaho hari mu minsi iheze. Mugabo ubu unyi benshi usanga baraciye ku ntebe y'ishure. Ikibazo tugira n'igihe yaciye ahebera nko mu wa kabiri bacu usanga haheze nk'imyaka 5. Abo nabo rero turiko turategura mu minsi n'imbere ingene twoshiraho ishure ry'imyuga yo kwigisha abo bana biri mu vyo twiyemeje. Mugabo ubu unyi ivyo dushoboye abakiri bato no kubasubiza ku ishure. N'ubu turafise abana mbere bahejeje za humanité, turafise n'abana bariko baraheza kaminuza, mbere turafise n'abaza bari mu buzi butandukanye bahejeje za kaminuza, bari mu mabanga atandukanye y'igihugu, bari mu buzi. Muri iyi myaka tumaze turiko turakora ivyo turavyishimira ko barakora ari mu kazi, mugavuga ati genda umukozi wo muntu kuko niyo navuye, kandi abakozi bo muntu bagendanye nibo bandihiye, bituma mba ikindi. Nk'iyo rero twagize amanama abakoresha mbere benshi baza ari abakoresha nabo, urumva rero kiba ari ciza. Nukuvuga rero ko abo bantu bakoresha abana tubatera kamo tubabwira ko ari kubireka dukwica imbona kazoza y'igihugu. Abo bakoresha abana nabibabwiye ujejwe amategeko ni cakindi nababwira arafasha, bibaye ngombwa turitura n'inzego z'igihugu zibijejwe. Mugabo urumva yuko ntibaronka ingene bamuhana, ko kumuhana nuko boja kwisunga amategeko mpuzamakungu. Nibaza yuko igihugu naco si vyiza yuko kija gukoresha amategeko mpuzamakungu mu gihe hari code civile na code penale y'igihugu. Rero ni vya bindi urumva hacabura itegeko rimuhana mu mategeko y'igihugu y'aba code civile canke code penale rivuga riti umuntu akoresheje umwana ahanishwa umunyororo nganuku, ahanishwa amande angana gutya. Nico kibazo roja duhura naco, ivyo navyo mugabo tubandanya tubisigura mu nzego z'igihugu bijejwe. Ivyari bikozwe burya nivyo vyari bikomeye. Burya itegeko mpuzamakungu iyo ribaye igihugu rikacemeza hama inama nshingamateka nayo ikariteraho igikumu, biba vyoroshe gusumba bijya bindi bikurikira. Twizere n'ibisigaye ko bizogenda neza. Ariko hari akabazo nkunze kuguma numva akenshi ugasanga muri quartier iyi dufate ni ku Mutanganoro, bo ni mu Bwiza, ni Kiriri, ngo hariya amiriya ya quartier bahemba amafaranga menshi, hariya naho bahemba menshi. Mbega abakozi nabo bahurikiye muri katede mu kujanayo abo bakozi aho hantu iyo umukoresha abakeneye, ivyo vy'imishahara byama biba bigabuye. Ikibazo c'imishahara si ikibazo kiri mu bakozi gusa, ni ikibazo kiri no mu bakozi ba leta kitaratora inyishu. Ico kibazo c'imishahara rero ni ikibazo kigoye gose, ni ikibazo kigoye gose. Ndibaza yuko n'iteko ry'igihugu no ku bakozi ba leta salaire de base bakorera ko ni salaire ya kera, ntibiratora inyishu ico kibazo. Murazi ko cateye n'amagreve kera, mugubu unyi aho amaze kubonekera ibiyago mu kazi ibintu bigenda neza. Nibaza yuko zirya texte d'application twariko turavuga ry'amategeko mperekeza azoza gushira mu ngiro irya ngingo iri mu gitabo kigenga abakozi n'akazi gishasha. Ayo mategeko nyene yabwirizwa kuzoza avuga ku bijanye n'imishahara, akaza avuga ku bijanye na protection sociale. Aho rero novuga yuko twebwe ubico turabira sukuvuga ngo ni muri quartier, oya umuntu arashobora kuba mu Kinama asumvye ubuzima bubikiriri, niko bimeze. Umuntu arashobora kuba mu Carama asumvye ubuzima uba ku Mutanganoro. Ahubwo turaba ibikorwa agiye gukora tukabona kubahanura twisunze ivyo ko bagiye gukora, kuko twebwe ntabwo ntitubahuza ko ntitwara komisionere twebwe. Kandi akana ngombana nakavuga abandi bakihendako barakunda kwimvira ko katede umenga na komisionere. Kindi kintu kihari gikomeye mu Burundi, urabona yuko ikirundi kiragoye. Ibintu byose bavuga ngo ishira hamwe. Hariho abantu bagiye muri API canke ADB bakreya ama societe, ava ngo genda créer societe ngomba gutanga abakozi bo mu nzu atari baja hanze bari ngaha mu gihugu, kuko ikirundi societe menga ni ibintu bigoye ngene yo isigura. Acavuga ngo nishira hamwe, mugabo ari umudandaza yashizeho ishira hamwe societe unipersonnelle kubinyungu ziwe, agacahamagara ngo abakeneye abakozi ni muze ndababahe, mugatabafise agacahamagara ngo abakozi bashomereye ni muze ndabaha akazi, agaca bahuza. Twebwe twama tuvuga tuti twende dukora nkabo, abo turatandukanye. Twebwe nabakozi bo mu nzu nyene bagiye hamwe kugira bahanire neza yabo.
abakoresha nabo baje hamwe bashingisha hamwe ryabo kugira bahanire neza yabo. Hama duca dusanga ivyo abakozi duhiga kubakoresha nivyo abakoresha bahiga kubakozi. Dusanga abakozi bo mu nzu barafise ingorane batera abakoresha n'abakoresha barafise ingorane batera abakozi. Tuja tuja hamwe nk'abakozi n'abakoresha. No kuvuga rero twebwe namba nta bakozi duhana. Ni twebwe nyene. Nitwe dukoreranira. Uru runani rugizwe n'abakozi n'abakoresha. Nitwe twihanira akazi rero. Si komisiyo z'abakomisiyonere naho duhuriye navyo. N'abakozi n'abakoresha bari hamwe bihanira akazi bo nyene. Katede rero abantu benshi biyumvira kwiri hagati y'abakozi n'abakoresha. Katede ntabwo ari ishira hamwe riri hagati y'abakozi n'abakoresha. Kuko si societe, sinubwo kwa komisiyonere, ahubwo tuvuze ngo katede ubwacu tuba tuvuze abakozi n'abakoresha bari hamwe. Haruhande yuko umukoresha agahohoterwa n'umukozi, umukozi nawe agahohoterwa n'umukoresha. Ni giki kuvyukuri umukozi yohamagarirwa, ni giki umukoresha yohamagarirwa? Murakoze mu kuvuga ibyo hamagarirwa, banze mwe ko mwari muze kurara ntagere ku mukozi. Umukozi wo mu nzu ni watuma ubuti bwose bw'igihugu bushoboka. Kuko nta muntu yosiga umwana w'amezi 5 canke w'umwaka ngo aje gutunganya akazi k'igihugu. Cakazi ka societe kanaka cyangwa kanaka umwana yamusize mu nzu. Ntivyoshoboka. Nta muntu yobaze kwaza gukora ntashikafungura ntiyokora ntivyokunda. Nico gituma leta mu gihe ibe yashizeho amakomisiyo yiga ibibazo bijanye n'abakozi bo mu nzu. Nyene cyubahira umukuru w'igihugu na nyakubahwa umushikiranganje w'abakozi n'akazi bategerezwa gukurikirana ayo makomisiyo vy'ukuri kwaba ari karakora kugira ngo abakozi bo mu nzu batunganirwe, kuko abakozi bo mu nzu ni karahara mu ruganda ntibacura. Ni moteri ituma ubuzi bwose bw'igihugu bushoboka. Niko bimeze mu bisanzwe. Muri rusange rero ahubwo benje navuze nti bwari kuba nk'ubushinganje bwo kwivuna inzara bukaba buriho bukontorogwa, mugabo rero ntaco. N'ubundi twe dukora nk'abaganga, kuko abaganga baravura izindi ngwara, mugana natwe abakozi bo mu nzu turafise ingwara ituvura atore tuvuye atawundi yoshobora kuyivura. Ya ngwara nyene musanzwe muzi twese duhurirako, wagiye ku kazi saa sita yirukanga yamufashe ati ngiye kuraba ingene vyagenze. Wagiye twese gutyo ngwara twese turayigwara kandi tuyivugwa naba abakozi nyene ko dufunguye bica bigenda neza. Rero abakozi bo mu nzu bafise uruhara ntangere mwiterambere ry'igihugu ku buzi bwose bukorwa, kuko badashize mu ruhara ntibwokorwa. Bagaca bagira uruhara mwiterambere no mu giterambere ry'umutekano w'igihugu. Abakozi bo mu nzu barafise mu ruhara. Ico naco mukimenye. Harabahora bacihendako, kuko abakozi bo mu nzu ibibera mu gihugu byose barabibona kandi barabizi. Nico bituma rero sabo kwihenda ko ngo baharugwe nk'abantu bafise akamaro mu gihugu, n'abantu bafise akamaro ntangere, kuko ibikorwa byose byaba byiza byaba bibi turabizi kandi turabibona. Hanyuma rero ati none umukozi wo mu nzu yohamagarirwa iki, umukoresha yohamagarirwa iki? Ico tubanza guhamagara kwa mbere, tubanza guhagarira abakoresha, kuko ni bari muri position de force, nibo barenganya abo bakozi. Abakoresha no kubanza bagatahura ko umukozi wo mu nzu afite uruhara ntangere mu muryango wiwe, kuko ni wagenda uturubitse umuntu akusigaranira umwana ugacuma umusigarana ukagenda. Mwarabonye uriya muntu mu ngagara muri kahise yaciye amushira muri frigo uwo mwana, ntitubishigikiye ndetse nitwe twamufasha iyo yagiye kugira ngo ashigwe imbere y'inyamiramabi. Mugabo ibaze bamubajije yavuze ngo mabuja yanturubitse nanjye nasigaye nihoreye ku mwana wiwe. Kijya nakaroro kuko kizira guturubika umukozi uti kusigarana umwana, ugo turubika umukozi uti kwacha asigara arateka ibyaza kurya. Umukozi wo mu nzu niwe mugarde koro wa mbere, kubera abagarde koro kuri aho bagucungira ubuzima. Mugoca ku mukozi wo mu nzu uraca gushikira byoroshe. Mugabo abakozi wo mu nzu inyigisho tubaha ni inyigisho zo kugumya umutima rugabo zuko baba nk'abakozi. None kufisa abapolisi 10 bakwiruka inyuma kandi ni byiza, kuko umutekano kugira ubahirizwe w'inzego twese turabishima. None ujya mukozi wo mu nzu warabye umutekano wiwe nawe kwatabava gucabaza guca bamuca ku ruhande bamuvugisha kugira kugirire nabi. Mugabo ntavyo yokora, kubera iki? Sanyigisho tubahereza tubabwira tuti naho umukozi wo mu nyoko buja yo kurenganya, naho sho buja yo kurenganya. Abakozi bo mu nzu tubigisha ko ari abakozi b'Imana, kuko kahise muri Bibiliya abitwa ba Yosefu n'abandi bagiye bakora akazi ko mu nzu babaye abagurano nibo bahindutse abantu bakomeye. Kubera abakozi b'Imana rero baritahuye kandi twarabatahuje ko kizira yuko yihora umukoresha wiwe canke hari umuntu yomuhamitse ngo amugirire nabi amushire nk'ibintu bibi mu njya, ico barakizi ntibashobora kugikora. Mugabo rero abakoresha tubasaba kubanza gukunda abo bakozi, bakamenya ko ari nk'abana babo.
ukamenya ko atatandukaniro kurya mwana wawe wasize muhira n'uwamusigaranye, ukamenya yuko ingene afungura raba neza. None ko wamusigiye ibifunguka ukamubwira ngo ntabijyeko, niyo aca bijya kagacamuha amazi uza gusanga inda yuzuye. Uca uvuga je niko karoro n'amampera ku mukozi w'iwanje, kubera ndabizi je umukozi w'iwanje ivyo umwana ariye nawe nivyo arya, ingene aryamye niko aryama, ko bitagenze uko yocamuha amazi agacamuha amata. Je ngaca nsanga inda yuzuye, sanze inda yuzuye ngaca ndamugurira akantu ntiwagize neza, wamugaburiye neza, muga yamuhaye amazi amata ari we yanyoye. Abakoresha ndabahamagarira gutahura ibi bintu, bakamenya uruhara abakozi bafise ku buzima bwabo no ku muryango wabo, bakabafata neza. Hama nca mpamagara abakozi nabo. Abakozi nabo barakwiye gutahura yuko umuntu agutunze ni wabahindutse umuvyeyi wawe, ni wabahindutse umuvyeyi wawe, kandi bakareka gusuzugura amahera bakorera, kuko ayo mahera bakorera ntanzu baba bayakuyemwo, ntarasi baba bayakuyemwo, bayegeranije bakayabika, uca usanga banganya amahera, imishahara n'abakozi ba leta, kandi bahembwa neza, bakora akazi keza. Abakozi bo mu nzu rero nuko babanza bakiyumva, bagira estime de soi, bakiyumva, bakitahura. Nico tubigisha, nico tubahamagarira. Bamaze kwitahura tukababwira yuko ubwa mbere nuko baba bizigirwa, tukababwira nimwe muri abagarde koro bambere mutezwa gucunga ubuzima bw'abakoresha banyu, ntihagire uzobaca ko ngo abahende nawe mu mwanzi wiwe. Ubwa kabiri nimwebwe mutezwa gucunga ivyabo, ivyo by'abakoresha banyu babasigiye mu nzu, bakakwizera bakagusiga mu nzu yugurura urupangu rwuzuguruye, ukugara ugasigara yo wenyene, bicunge rero nk'ivyo wawe, ubone yuko nivyononekara ni uzo butaye ubwizigirwa. Hama amafaranga ukorera uyabike neza, ejo nawe uzobura umukoresha. Ku ruhande rw'abakozi batarindira mu mashirahamwe nkaya, bo mubahamagarira iki? Hagati aho muce mutubwira nico muhamagarira abarongozi b'igihugu, na cyane cyane ko ibi bijanye n'amategeko akingira abakozi bo mu nzu. Jewe umukozi ataraja mu ishirahamwe, kiretse atarabimenya, mugabe benshi barabizi, biraca mu binyamakuru, biraca ku maradiyo, biraca mu butumire bwinshi dutanga, biraca mu masengero aho twama dutanga ubutumire n'amatangazo bitandukanye. Umukozi ataraja mu ishirahamwe, jewe ngene ndabiharura, nkarura ko ashobora kuba babuza akankabura, kuko nk'umuntu yavuye mu ntara y'Ingozi canke mu Kirundo canke mu Cankuzo, akazi Bujumbura ata muvyeyi afiseyo, ata famiye afiseyo, azi yuko umwanya n'umwanya bashobora kumwirukana, adafise ahaja, hama nk'aba ari kumwe n'abagenzi we, kubera tubiri tuvurana uvuka duko kumwe ntikuyaga niyo kuyeza ntikwimara ubugi. Uwo ntabone yuko kuba hamwe n'abagenzi we kugira n'akazi kahera, acaronka haja kurara, aronke naho yigishirizwa, azusubire ku kazi kazi yakamenye neza, bamuha inyigisho n'impanuro kwa cake natarazi yapfa n'umukoresha, yongere abatagiriwe nabi, aronka aho yoga, aronka hamesa, aronka ahagorora, hamaje mwibabaza neza, aronka hafungura muri uwo mwanya ashomereye. Bumva uwo muntu nawe nabayiyanka canke abafise akantabura muri we. Ariko kandi hariho inyigisho z'abantu bamwe na cyane cyane abakoresha, baca babahenda ngo ni waja hariya bazokwiba, kubera azi yuko niyo aja yazobakize, akamubwira ngo ntujeyo kugira yame niyamuhohotera ntazoronka aho yitura. Ico naco kirimwo, bibwirwa benshi bikumva bene vyo, abakozi no kubitahura. Hama umukoresha nawe ati ko afise ubutunzi bwiwe mu nzu, akamenya ko afise umwana, agaca agenda agatora umukozi mwibarabara canke akamurangirwa n'uwundi, azi yuko yamumurangiye nambara hamucarama mu ndwi mwe azoba ari mu Rumonge canke Igitega, wa muntu asigaranye ata adresse yiwe nimwe asigaranye, akamusigira umwana, akamusigira n'ivyo mu nzu vyose. Munyuma ukaza wumva aje ariruka ngo banyivye ngo mfasha kurondera. Uwo muntu na wene twebwe turafise ingene tumukarasa, sinokwirwa ndabivuga ngaha, nawe nariyumva, mugabo arafise kurinda gukomeye, kuko umuntu usigaranye umwana ugasigarana ivyo mu nzu vyose, kandi kurondera umuntu rumwe biragoye. Mugo urya mukozi ari mwishira hamwe, kubera abari mu mugwi w'abandi barenga 1000, abafise abamuzi barenga 300, nawe nubwiye waratinya guterura ngo agende, kuko azi yuko nihagera kuronderwa azorongerwa n'abantu benshi barenga 1000 bose bazo bariko baramurondera, bamuzi bama bahurira mu manama, amafoto yiwe dufise, azotinya kuva ngaha mucarama ngo aje gukora mu Kinindo, kuko mu Kinindo azi yuko dufise abandi baduserukira kandi bamuzi, bama bahurira mu manama. Nico gituma rero abakozi bavuye mwishira hamwe nkiri kwiba bica bibagora cyane. Uwo mukoresha nawe kweri numva yuko nawe yo kwikubita gashi, uwo mukozi akikubita gashi byo bakabitahura. Hama kuri leta y'u Burundi
irongowe na nyene icubahiro umukuru w'igihugu Varisito Ndayishimiye, turayishimira ku ntambwe yateye kuko siko vyahora. Kera ngaha mu gisagara hahicwa abakozi benshi muri kahise, benshi barishwe, hari abo tuzi basuwe ko amazi ashushe, hari abagororwa amapasi, hari abakubiswe ibirindi vy'inkoho bakiyicwa ntihagire ikibazwa, ukaza wumva ngo bagiye gusaba leta muri meri bagiye kumuhamba. Ngaha dufise amafilime menshi n'amafoto menshi y'ivyo bintu vyabaye muri kahise. Kuba rero leta y'u Burundi yarakoze mu kugwanya ako kabi kabishe k'abakoresha bene abo batukisha igihugu, aho twebwe turayishimira. Kuba inyamiramabi z'u Burundi ata mupolisi acakira umuntu azanywe n'umukoresha ngo mbikire uyu muntu ngo ndoza kumuraba kuwa mbere canke ndoza kumuraba kuwa gatanu, akavuga ati oya ntibikunda ahubwo icara ngaho muburane, ico naco turagishima. Ariko rero icari gihaze cari gikomeye, cari utwo bakoresha bari bazi yuko amwirukanye yamugiriye nabi, amupfunze yava yacaduga. Kubera iki? Ntiyari kuburana ngo bikunde ko ntafise yicara. Mugabo bakozi biroroshe acaza ngaha akicaraho, tugaca tumuha umushingwamanza, umuavoka akamuburanira mpaka urubanza ruheze. Nico gituma rero ayo mabi yaragabanutse gose. Haro dutera kamo nyakubahwa umushanje w'abakozi n'akazi nabo bakorana yuko bonyarutsa ibiganiro, turadusaba ujejwe ibiganiro by'abakozi n'abakoresha mu gihugu, uwo nawene yuko yobishiramo ishyaka rikomeye, na cane cane bariko bariga rya teko rya secteur informel, bakiga badomye ko iki kintu kijanye n'abakozi bo mu mazu, kuko ari abakozi benshi cane kandi bafise uruhara ntangere. Aha turadusaba rero nyene cyo mu gihugu cy'u Burundi ko yohamagara abo yahaye ayo mabanga yose, akababaza igituma iryo tegeko ritaranka amategeko mperekeza. Inama nshinga amateka y'u Burundi yo isanzwe ivugira abatona bakuru ko niko tubatora, bakabaza igituma iryo tegeko bariteye ku gikumu. Ico gitabo c'amategeko agenga abakozi n'akazi bagiteye ku gikumu, mugabo biganiro biba iyo bageze imigwi yashizweho ngo vyige, iyo bageze ku kintu c'umukozi wo mu nzu baca bavuga ngo banza murindire, ahubwo nico cari kubanza kwigwa imbere y'andi mategeko yose. Aha rero leta y'u Burundi turayishimira, mugabo kuvyimaze gukora, mugabo tukayisaba no gusozera ibisigaye kugira ngo abakozi bo mu nzu bo mu Burundi n'abakoresha babo bakore borohewe kandi amategeko ari karakora, kuko amategeko ni karaha mu Uganda ntibacura.